Muy buenas tardes. Mwiriwe neza. Un saludo al misionero Miguel Ntasho kuri Bermúdez missionnaire Marín, Miguel a todos los Bermúdez Marín ministros n'abakozi b'Imana bose y a todos los hermanos. hamwe na bene data bose. Hoy, Uyu jueves munsi kuwa kane 24 itariki de 24 noviembre de este z'ukwa cumi año na rimwe muno 2022, mwaka wa 2022, el cual ari uwo munsi recordamos twibukirako, como el Día de Acción de Gracias tuwibuka nk'umunsi w'amashimwe, y kandi conscientes de que muzirikane todos los ko días estamos iminsi yose agradecidos a tuba nuestro turiko Padre turashimira Celestial data wo mu ijuru por la vida, por la kubw'ubuzima salud bwiza, amagara y por meza, habernos colocado a no vivir kuba en este tiempo yaratwemereye tan kubaho muri maravilloso, iki gihe ciza cane, el cual es el arico tiempo en donde Él ari va a igihe cumplir aho todas las azoshitsa promesas amasezerano correspondientes yose a ajanye este tiempo final n'iki gihe ca nyuma. y así Nuko bityo ser muy pronto a vuba imagen y semejanza tugire ishusho na kameremere en ese cuerpo eterno y muri glorificado que urya Él mubiri uhoraho prometió hawe para cada ubwiza uno uwo de nosotros, yasezeraniye umwe wese muri porque twebwe, ya somos a su kuko imagen y twaramaze nos kugira falta ishusho la yiwe, semejanza, ese dusigaje cuerpo kameremere eterno y urya glorificado. mubiri uhoraho uhawe Así que ubwiza. estamos viviendo en el Nuko rero tiempo turiko tuba mu gihe más glorioso c'ubwiza de todos cane los tiempos. kurusha ibindi bihe byose, Y hoy kandi uyu es munsi motivo de ni impamvu más agradecimiento yo gutuma tumuhimbaza cyane, tumushimira cyane kuri uyu munsi w'amashimwe, kubw'ino migisha yose yaduhaye, iyo ariko araduha ndetse n'iyo azoduha hanyuma. Umunsi nk'uyu Data Branham yavuze ubutumwa tariki 25 z'ukwa 11 mu gihumbi kimwe magana cyenda 1935. Ubwo butumwa burakomeye cyane, ubumwe butagaragara bw'umugeni wa Kristo. Aho hanyuma turashobora kubusoma. We yazanye ibintu byinshi ku ishengero ry'umwami, ari byo muri kino gihe ca nyuma bizaba biriko birashitswa bihinduka ukuri hagati mu ishengero mugeni, ari ryo muri iki gihe ca nyuma azoba ariko ararimenyesha ibintu byose byagenewe kugira ngo ryitegurire ukunyakugwa. Kandi intumwa mutagatifu Pawulo mu Banyefeso igice ca 3 murongo 8 aravuga, jewe uri mu nyuma y'uwo mu nyuma y'abera bose naherewe ubwo buntu kubwira abanyamahanga ubutumwa bwiza bw'itunga rya Kristo ritagira aho riherera. Ahaca yandika ngo ikiringo mu mpfunyapfunyo, ikiringo aho handitse ngo ubuntu, nakuvuga ngo ikiringo c'ubuntu, ku ruhande yandika ngo ikiringo, no guserurira bose ububwiriza bw'ibanga ubwo ari bwo ryari rihishijwe uhereye kera hose mu Mana umuremyi wa byose. Ahacacapura inyenyeri ya Dawidi. Mu butumwa ukwitegurira urugamba kwa Dawidi bwavuze tariki 12 z'ukumunani muri 2001, aravuga tariki 12 z'ukumunani muri 2001 muri Yucatán, Mexique. Aravuga Mudata William So Santiago ati kuba ari marayika ntumwa w'umunani wa Yesu Kristo aza mu gihe c'umunani, arico gihe cibuye rikomeze ifuruka, kandi ashitsa ishusho n'ingero ya Dawidi kuba yari umwana w'umunani wa Isaya. Ubu niwe mwana w'umunani wa Kristo, marayika ntumwa w'umunani wa Yesu Kristo. Rero aravuga ngo mwibuke, ni marayika w'umunani, marayika ntumwa w'umunani wa Yesu Kristo. Asemera n'icyo rirenga abwira abamarayika bane bamwe bahawe konona isi
n'ikiyaga n'ibiti, ababwira ati ntimugire icyo mugira isi canke ikiyaga canke ibiti tutaradoma ikimenyetso mu ruhanga rw'abagorano b'Imana yacu. Numva igitigiri c'abadomeko ikimenyetso ngo ni 144 abadomeko ikimenyetso mu miryango yose y'Abisirayeli. Aca atangura kudondagura 12,000 by'abadomeko ikimenyetso mu muryango wa Yuda, abandanya no kudondagura abo mu muryango wa Reyubeni abadomeko ikimenyetso 12,000, ndetse abandanya no kudondagura abandi badomeko ikimenyetso muri buri muryango. Rero ubu ni wazasizwe afise ikidomesho c'Imana nzima, afise amavuta, afise mpwemu yera, kuko amavuta ashushanya mpwemu yera aza asizwe ku munsi wa nyuma, kandi uko gusigwa uko gusigwa gutegerezwa kuba kujanye n'ubukozi we azokora, akore ku bw'ineza y'abatoranijwe bo mu banyamahanga bo muri bibanga wa Kristo n'abatoranijwe bo mu bwoko bw'Abaheburayo, ari 144 by'Abaheburayo, ndetse n'isezerano rya Kristo ryo kubicarika ku ntebe yiwe y'ubwami. Ategerezwa kuba asizwe kugira ngo yicare ku ntebe y'ubwami ya Dawidi hamwe na Kristo umukiza wacu. Ategerezwa kuba asizwe amavuta yo gusigwa, amavuta ya mpwemu yera, kandi ategerezwa kuba yaranesheje. Mu butumwa La unión invisible ubumwe butagaragara de la novia de Cristo, dice bw'umugeni wa Kristo, en la página aravuga ku rupapuro 37 rwa 37, dice, aravuga ngo por consiguiente, mu yandi majambo, un día la madre supo que ella umunsi umwe nyine yaramenye yuko yari yaberaguye uduswi tubiri, nuko ica atangura kurondera ako kandi, iguruka irya nino irondera nka mpwemu yera akomeye. Umunsi umwe yaragurutse igurukira hejuru y'ibibuga n'amadini. Yo yararavye hepfo ibona umwana wayo, irasemerera. Ryari ijwi ry'ikintu rizana eko muri yo. Ivyo vyumvikana neza, bivuga neza. Reka urubuto rw'ukuri rwatoranijwe n'Imana ureke gwumve ijambo ry'Imana. Yandika ngo urubuto rwatoranijwe. Rimubera umuziki, arazi ko ari ukuri. We uko biri kose araruhijwe n'ibi bintu vyo mu madini. Niwiyunge natwe ingo tujane. Twebwe turafise umunsi mukuru rusange, turafise ibi, twebwe turafise umwana w'inkokoma we ntibimugwa neza. We yaravuze ati, mwana uko biri kose wewe nturi muri uwa mugwi, uri uwanje. Yaravuze ati, mama, eso suena real. Ati ivyo ni ivy'ukuri. ¿Cómo voy yo a salir Mbega ni gute nova muri ibi? Cuando dice mama eso suena real, avuga ngo mama ivyo ni ivy'ukuri, yaciye yandika ngo ijambo. Mama ivyo vyumvikana neza, yaciye yandika ngo ijambo. Mbega ni gute ivyo bintu nabivamwo? Simba gusa, ncanda gufata. Yandika ivyahishuriwe 4:1, yandika ngo duguze hano n'utuburongo 3 hamwe n'ubuye rikomeza ifuruka. Ca yandika mama inkukuma hamwe n'icana cayo. Yandika piramide n'ibihe vy'ishengero n'akarongo kerekeza muri piramide. Ati simba gusa canda gufata. Ivyo nivyo utegerezwa gukora gusa. Ijambo ry'Imana risizwe, yandika ngo Eliya hamwe na Mose na Eliya rishingiwe intahe imbere y'umuntu ari we wese yapfutse kugira ngo abe umwana w'Imana. Ari mu rubuto, yandika ngo ubugingo rwatoranijwe muri we. Kubw'ino saha wazobona ubutumwa bw'Imana
amenye neza escribe, azirikane ve yuko el hari mensaje. imana iri mu ijuru cyandika ngo Martín kubona Lutero ubutumwa. vio esto para él. Martin Luther ibyo Wesley vio yarabibonye, esto para él. Wesley ibyo El yarabibonye, Pentecostal vio esto para él. abapanekoti ibyo nabo Ahora, ¿qué de barabibonye. usted? None woho Ellos gute entraron a bo denominación. barinjiye mu Aquí está la madini. palabra Ngira condenando, ijambo ririko rirabicira ku rubanza, diciendo exactamente lo que rivuga debes, neza lo que neza debes tener ibyo para hoy día. bategerezwa kuba bafise uyu Exactamente munsi, igual a Malaquías neza neza co 4 kimwe y na todas Maraki estas 4 otras promesas hamwe para n'ano la yandi obra. amasezerano ¿Ve usted? y'uyu munsi. ¿Qué Murabibona? Mbega woho gute? ¿Qué están mirando? Mbega ni kuri kuraraba? Amen. Aquí estamos. Ngaha aho turi, El águila real inkukuma y'ukuri escribe yandika ngo Cristo, ES o sea, Espíritu Kristo, Santo no kuvuga ngo Cristo, mpwemu yera Kristo. y genuina está aquí. Inkukuma y'ukuri Mis iri ngaha, ovejas intama conocen mi zanje voz. zirazi ijwi Al ryanje, extraño no seguirán. ntabwo zikurikira umushumba. Claro, por Nibyo, predestinación kubwo fue colocado gutoranwa ahí dentro. bashizwe ngaha imbere. Fuiste preordenado para ser un hijo de Waratoranije Dios. kugira ngo ube umwana Estuviste w'Imana, en Dios antes wahoze de la mu fundación Mana del mundo. uhereye ku Escribe isi itarashyirwaho imfatiro. Yandika ngo Solo intama eres zanje. manifestado en Gusa este día para uri su kugaragara gloria y kuri uyu honra. munsi ¿Cómo puedes kugira ngo umuheshe hacerlo icubahiro. sin que honres Mbega ni su gute palabra? ubwo bikora Sí, Señor, utubashe de lo ijambo cual eres ryiwe? una parte Nibyo, de esa palabra kuko por wowe predestinación. uri igice cy'iryo Porque jambo kubwo fíjense, gutoranwa. Kuko el Dios mwiyumvire, es la palabra. Imana ¿Lo ni creen? ijambo. Bueno, Murabyizera? entonces si Byiza. él siempre Nuko fue la rero palabra, namba yamye ari en el ijambo, principio era la palabra, bwambere y na si mbere la ijambo palabra era yariho Dios, kandi ijambo yari Imana. entonces tú estabas Nuko en rero Dios. nawe wari uri La mu Mana. palabra, la Ijambo, parte que habías de igice realizar, cyari estuvo en gukorwa Dios cyari mu antes de la Mana fundación uhereye ku del isi mundo. itararemwa. Miren qué hermoso Muraho ingene ari byiza esa parte kino gice que cada uno de nosotros umwe wese muri íbamos a twebwe realizar aquí en icyo la twari tierra gukorera ngaha ku isi estaba primero en Dios. ubwa mbere Desde cyahoze mu antes de la Mana fundación del uhereye mundo. ku isi Y ahí itararemwa. dibuja una Aho estrella acacapura de David. inyenyeri ya Dawidi. Él te vio, We te yarakubonye, conoció, yarakumenye, te predestinó para ello. yaragutoranije, Yo les digo yaragutoranije. a ustedes, nababwira igual según mwebwe esa águila co kimwe reconoció nk'uko ino esa voz. nkukuma yamenye Así rino también jwi. reconoce el Uko verdadero niko cristiano nacido de umukristo nuevo w'ukuri yavutse la bwa voz de kabiri, Dios, uko niko hablando a amenya través ijwi de la ry'Imana palabra ririko riravuga cuando mu ellos la ijambo ven mu gihe ungida aribonye y risizwe vindicada. kandi rishinguye intahe. Y él escribe Elías Acandika ngo y Eliya Moisés y Elías. hamwe na Mose na Eliya. Fíjense, él miró hacia arriba, Murabe iyo no yarabye vio a hejuru esta vieja ntiyabonye gallina ya que nkoko escribe ya la Odisea. kera. Yandika ngo Cloc, cloc, Laodikiya, por aquí, koko únete a nosotros y ati ven aquí ingo ngaha y niwibwe ve natwe esto raba ibi y n'ibi, ve esto y ati aquello. raba na biriya na Él biriya. vio un ser We como él yabonye quería ser, ikiremwa kimeze volando nk'uko en el yashaka aire, komera, gritando kiriko kiraguruka mu libremente kirere, arriba en las gisemerera alturas, hariya hejuru mu sobre bicu mu todos los birere, buitres y cosas de la tierra. hejuru ya za Aleluya. sakabaka zose n'ibindi byose byo ku Quería isi. ser eso, Aleluya. porque en Ati él ndashaka kuba estaba nk'uriya, ser eso. kuko muri we harimwo Y un ko hombre muri yo que es harimwo ko nacido de Dios, ishaka kumera un nkayo. hijo de Dios, Umuntu tiene que yabyawe tener n'Imana, una umwana w'Imana, naturaleza ategerezwa kugira de Dios. kameremere k'Imana, Tiene que ser semejante ategerezwa a Dios. gusa Él n'Imana. honra a Dios. Él Wewe es parte arubaha Imana, de ni la igice palabra de c'ijambo Dios. Y él ry'Imana. escribe ahí, Yandika semejante ngaho es ngo igual gusa la bingana teofanía. teofaniya. Y en estos días finales, Kandi muri no misi y ya esta nyuma, novia tomando forma exactamente aho uno igual en el mugeni principio, ariko arasa en el- nk'uko yahoze exactamente mu igual en el nkomoko, mismo poder en el ariko cual arasa él na estuvo bwa en el bubasha principio. nyene Ha yahoranye mu subido a nkomoko, través de estas yaraduze organizaciones hejuru y así y'ana madini sucesivamente, ndetse y n'ibindi sale para n'ibindi, la novia. kandi arasohoka Él no kubw'umugeni. puede We ser ntashobora otra kuba cosa ikindi excepto kintu eso. uretse Dibuja una piedra ico. angular Acacapura ibuye rikomeza y las imfuruka edades. hamwe n'ibihe by'ishengero. Y sigue diciendo aquí Abandanya kuvuga ngaha nuestro hermano William ni Soto data Santiago, William Soto Santiago, dice, aravuga ngo tiene que estar ungido con el aceite de la unción, el ategerezwa aceite kuba del Espíritu asizwe amavuta Santo, yo y tiene que gusigwa haber amavuta ya vencido. mpwemu yera, kandi ategerezwa kuba Porque no se yaranesheje, puede sentar kuko ntabwo en el yoshobora trono kwicara como rey ku ntebe y'ubwami con nk'umwami Cristo en su yicaranye na trono, Kristo ku ntebe yiwe uno y'ubwami, que no haya umuntu vencido, uno atanesheje, que no haya umuntu vencido al atanesheje anticristo, al antikristo, hombre de pecado, umuntu a la w'icyaha, bestia. igikoko, Y ese kandi que lo vencerá será ese uwazomunesha ángel, azoba ari porque uno tendrá la mumarayika, unción, kuko azogira y en ugusigwa, él estará kandi muri Cristo we en niho Kristo su azoba ari mu manifestación kugaragara final. kwiwe kwa nyuma. Recuerden mwibuke ko las escrituras tienen ibyanditswe múltiples bifise revelaciones. uguhishurirwa kwinshi.
Y Dios kandi nos ha imana estado, yamye a medida que vamos avanzando uko tugenda en este turatera imbere tiempo, muri kino gihe en esta etapa de muri enseñanza, ino ntambuko y'inyigisho nos va mostrando imana izogenda iratwereka todo lo que estaba ibintu byose ahí byari sellado biri ngaho binyegejwe en el cumplimiento mu gushitswa del séptimo sello, kw'ikimatanije que c'indwi es la venida del Hijo del Hombre aracara con kuza sus k'umwana ángeles, w'umuntu azananye n'abamarayika biwe y kandi nos ha estado mostrando yamye itwereka ese programa ino nteguro que Él estaría llevando a cabo, izoshira mu luego ngiro que la dispensación de nyuma la y'uko gracia ikiringo c'ubuntu se cerró kizoba cugawe y kandi está Kandi en esta etapa hariho ino de ntambuko preparación yo kwitegura para obtener kugira ngo todas las turonke bendiciones imigisha que yose Dios tiene en esta etapa imana presente, ifise muri ino ntambuko las turimwo cuales Dios nos las está mostrando, ari imana iriko iratwereka y así podemos nuko ir bityo creciendo tugashobora kugenda en este turakura conocimiento muri buno bumenyi del día y la hora, bw'umunsi en que hamwe estamos n'isaha viviendo, turiko turabako lo cual nos traerá arivyo la bizotuzanira promesa de la resurrección isezerano y la ry'umuzuko transformación. hamwe no Porque guhindurwa fíjense ustedes aquí kuko mwiyumvire namwe hano en el mensaje mu butumwa ¿Cómo puedo vencer? ni gute noshobora kunesha Página 15 urupapuro rwa dice, 15 haravuga ngo párrafo 65, agace ka 35 Vigilen mugabe en los días de mu minsi ya Noé, nowa tipo de estos días. ishusho Jesús y'ino se minsi refirió a yesu esos días yaravuze diciendo, kuri iyo minsi mas avuga como en ngo los días de Noé, nk'uko byari mu así minsi ya será la nowa venida del Hijo del niko Hombre. bizoba mu kuza Mateo k'umwana 24, w'umuntu Matayo 37. 24 Fíjense, 37 así será mwiyumvire también uko la niko kandi venida bizoba del Hijo del mu Hombre. kuza k'umwana w'umuntu Solo habían hariho 8 gusa vencedores abantu en aquel mundo 8 antediluviano banesheje de iriya millones si de y'imbere personas. y'uwo mwuzure Solo mu mamiliyoni 8 n'amamiliyoni personas y'abantu fueron 8 gusa nibo genuinos banesheje vencedores. babaye abanesha b'ukuri Estos eran abo los 3 hijos de bari Noé abahungu y batatu sus ba esposas, nowa n'abagore más babo Noé y su wongeye ko esposa. nowa n'umugore Génesis wiwe 7:13. itangura 7:13 Fueron solamente 8 vencedores babaye que entraron abantu al 8 arca gusa en el banesheje momento binjiye apropiado. mu bwato mu ¿Cómo gihe lo hicieron? nyaco babikoze Ellos gute escucharon bo la palabra de barumvise Dios. ijambo Y cuando la ry'imana puerta fue kandi cerrada, igihe irembo ellos ryugagwa se igihe urugi encontraban rwugagwa dentro del bo arca. bisanze bari imbere mu No se bwato quedaron del ntabwo lado afuera. basigaye hanze Y él dibuja una pirámide, acacapura escribe 8 piramide yandika arriba ngo en la pirámide, 8 hejuru muri abajo piramide hepfo las naho edades, mu bihe by'ishengero y ahí en esta pirámide aho muri de iyo las edades, ahí piramide y'ibihe by'ishengero aho divide las aca últimas 3. acagabanya iza nyuma zitatu Y recuerden kandi lo que mwibuke estuvimos viendo en estos días ibyo turiko turabona muri ino minsi del mensaje que mu butumwa nuestro hermano William predicó mudata el William domingo, yavuze ku y el w'Imana lunes no kuwa mbere tocamos algunas cosas twarabivuze ku gato referente a ese octavo dushaka hijo kuvuga kuri uno mwana que no w'umunani estaba en el cuadro, atari ari mu gitigiri c'abandi no atari akwije estaba ibisabwa ntabwo la escena, yari ari mu bandi o sea, ni ukuvuga que ko no lo tenían por, ntabwo no estaba ahí en el ntabwo momento yari ari en ngaho donde ubwo Samuel estaba igihe para ungirlo samuweli yari yaje a kubasiga ese que sería rey de yari yaje Israel. gusiga uwazoba umwami wa Y isirayeli El hermano William ahí dice, kandi mwenda William ngaho en la página yaravuze 12 de ku ese rupapuro rwa mensaje 12 del bw'ubu domingo, butumwa bwo kuw'Imana ahora 2 y yaravuze 13 ngo dice, rero ahora 12 na vean 13 ustedes rero cómo uno murabe namwe ingene que no umwe aparecía en el cuadro atarari no mu cuando bandi estaban ataranabibereye allí los igihe bari 7 hijos de ngaho Isaí. abana ndwi ba sería el Isayi que aparecería niwe en el cuadro yari y kuboneka sería ungido abibereye por rey neza de kandi Israel. agasigirwa kuba umwami wa Isirayeli Y él allí we ngaho en 1 de Samuel 16 muri Samueli wa mbere 16
haravuga ngo e hizo pasar, verso 10, umurongo wa 10, e hizo pasar Isaí nuko 7 Isayi hijos yerekana suyos delante de indwi Samuel. mu bahungu Pero biwe ngo Samuel dijo a Samuweli Isaí, abarabe. Jehová no ha elegido a Samuweli estos. abarira Isayi ati Él abasibo escribe 7 uhoraho hijos. yatoranije, yandika ngo abana ndwi Y una pirámide y las hamwe edades. na piramide n'ibihe by'ishengero. Entonces dijo Samuel a Isaí, maze Samuweli abaza Isayi ¿son ati estos todos tus hijos? mbega abana bawe Y bose él respondió, nabo? queda Aramwishura aún el ati menor hasigaye que umuhererezi, apacienta las ariko ovejas. rero ari ku ntama. Y ella escribe ahí, el Aho aca yandika octavo ngo hijo. umwana w'umunani. Y dijo Samuel a Isaí, Nuko envía Samuweli por él, aramubarira ati porque tumuja no nos kumuhamagara sentaremos a la mesa kuko tutari bwicare ngo hasta kuko tutari que él bwicare ngo venga turye aquí. ataraza. Y no nos Nuko sentaremos en la kandi cena de la boda del Cordero ntituzokwicara mu mazimaneko bw'umwagazi hasta w'intama que ese octavo uyu aparezca en medio de la w'umunani iglesia. ataragaragara mu ishengero. Y Kandi recuerden que hay mwibuke yuko hariho escrituras ivyanditswe que en repetidas ocasiones la hemos inshuro leído nyinshi de twaragiye Reverendo William tubisoma Branham, bya que el Revera hermano William William Branham que tienen na múltiples William cumplimientos. akandika yuko bifise ugushitswa Y kwinshi. Kandi Ese octavo hijo de Isaí uyu mwana w'umunani wa Isayi vemos que representa turabona ko ashushanya a el ángel del Señor Jesucristo, marayika umwami Yesu Kristo, luego del séptimo ángel nyuma ya marayika w'indwi de la séptima edad de la iglesia w'igihe gentil, c'indwi c'ishengero el ry'abanyamahanga, Reverendo Revera William Branham. y Kandi Jesús. Yesu, Vamos a ir por aquí. reka turabe hano, Esto lo íbamos a hablar el ibi viernes, twari kubivuga o kuwa gatanu, ibi twazobivuze quizás más kuwa gatanu adelantito, canke porque imbere todavía yaho, kuko hay n'ubu algunas hariho escrituras que faltan ivyanditswe bimwe bimwe por tukibura añadirla a este kugira estudio ngo bíblico tuvyongere que kuri se izi hará, nyigisho za pero vamos Bibiliya a, ya que zizokorwa. entramos a esta Ariko parte ko aquí, twamaze kwinjira muri kino podemos gice, ir reka adelantando dushobore kugenda para que vayan viendo dutera todo el imbere kugira cuadro ngo tugende turabona ibintu byose que hay referente a eso, que es algo bigenda biravuga kuri muy, ibyo. pero que muy Ni glorioso ibintu byiza biteye y grande igomwe lo que Dios kandi nos ha bikomeye tocado, cyane ibintu Imana nos ha dado y que nos ha tocado a yaduhaye kandi cada uno de nosotros ikagenera umwe wese muri twebwe, vivir. Miren, en ikatugenera San Mateo kubibamwo. Muri capítulo Matayo 11 igice ca 11 nos dice, haratubwira verso murongo 12 en adelante, wa 12 ukabandanya, desde los días uhereye mu gihe desde el verso 11, uhereye ku murongo wa 11, capítulo 11 de igice ca San 11 Mateo, muri verso Matayo 11 en mutagatifu, adelante. De igice ca cierto 11 digo, umurongo wa entre los que 11, nacen de mujer, ndababwira no se ha ukuri, levantado otro babyawe mayor n'abagore que Juan el ntihigeze Bautista, kuboneka pero umuntu el aruta más Yohana pequeño en Umubatizi, el reino de los ariko cielos umutoya mu bwami bwo mu ijuru mayor es que él, aramuruta. el más pequeño Umutoya cyane del reino de los wo cielos. mu bwami bwo mu ijuru. Desde los días de Juan el Bautista uhereye hasta mu gihe ahora, ca Yohana Umubatizi el ugashitsa reino de los n'ubu cielos sufre violencia barabandanira ubwami y bwo los mu ijuru. violentos lo arrebatan. Ababandana babonye Porque kurisha todos ubuhizi, los profetas kuko y la ley bavugishwa n'Imana bose profetizaron bavugishijwe hasta bo Juan. n'ivyagezwe gushitsa igihe ca Y allí, Yohana. como Aho en repetidas ocasiones nuestro nk'uko hermano twagiye William decía, tubisubiramwo uko mwidata Pues ahí William no yabivuga, vendrían más nuko profetas rero aho ntihari kuza y abandi tenían allí el profeta bavugishwa, de los profetas, kandi aho bari bafise umuvugishwa tenían uruta abandi al ángel del bavugishwa pacto bose, bari bafise marayika manifestado en w'isezerano carne, agaragariye mu en mubiri Jesús de Nazaret, muri Yesu w'i Nazareti. y Kandi podían decir bashobora kuvuga los doctores de la ley y todos ellos abadogiteri b'ivyagezwe abo bose que ko ellos bo tenían bari bafise profetas abavugishwa hasta Malaquías, kugeza kuri Maraki, porque ni siquiera kuko habían recibido a nta Juan. nubwo bari barakiriye Yohana. Jesús le estaba dando una Yesu gran revelación yariko allí, arabaha porque uguhishurwa estaba kudasanzwe allí ngaho, identificando kuko aho yariko a Juan el Bautista arashingira como intahe el Yohana precursor. Umubatizi nk'integuza.
O sea que la vindicación ni de que ukuvuga Jesús, yuko ugushingirwa intahe o la vindicación, corrijo, canke de que Juan el dukosore Bautista era el ugushingirwa precursor de la intahe primera yuko venida del yohana Señor, umubatizi yari integuza era kuza la kwa mbere presencia de k'umwami aquel kwari que él estaba ukugaragara precursando, k'uwo yari como lo kategurira dice inzira nuestro hermano nk'uko Branham en byavuzwe un na libro Mwidata Branham mu gitabo de las edades. c'ibihe Vamos a vy'ishengero. ver si lo conseguimos Reka turabe ko tuhatora rapidito. n'ingoga En el libro de las edades, mu gitabo c'ibihe vy'ishengero en la página aquí ku en rupapuro esta versión, muri iki gitabo está en la ni ku majana 369. 369. Vamos a ver aquí Reka turabe hano en qué parte está aho biri ngaha naho de esta otra versión que sea muri la iki kindi misma gitabo que nico ustedes kimwe tengan. ikinyene mwebwe namwe mufise La 3, majana 3. vamos a ver si es la 365. Reka turabe ko ari ku majana 365. Sí, 365 y Yego 366, amajana 365 n'amajana 366, donde él dice, aho yavuze aunque él no será popular, ati nubwo atazoba Popular. rurangiranwa sí será vindicado por Dios. ariko azoshingirwa intahe Así como n'Imana Jesús vindicó a nk'uko Juan Yesu y el yashingiye intahe Espíritu Santo Yohana vindicó a Mpwemu Jesús yera nawe agashingira intahe Yesu y el Espíritu Santo Mpwemu yera nawe vindicó a agashingira Jesús. intahe Yesu. Nosotros podemos tener la Twebwe confianza que turashobora este kugira hombre será ivyizigiro kuno primeramente muntu vindicado por el azobanza Espíritu, gushingirwa intahe na obrando Mpwemu en su vida con ariko hechos de akorera poder mu buzima que serán bwiwe indiscutibles y no n'ibikorwa hallados en by'ububasha ningún otro lugar. bitazohakanwa bitigeze kuboneka ahandi hantu na hamwe. Y Jesús mismo, kandi al Yesu volver, bwiwe mu y kugaruka escribe con yandika ngo Moisés ari y kumwe na Elías, Mose na Eliya le vindicará azomushingira así como lo intahe hizo con Juan. nk'uko yabikoreye Juan Yohana. testificó que Jesús Yohana venía. yarashingiye intahe ko Yesu Este hombre azoza. también, Uwo muntu como nawe Juan, nyene y nka escribe Yohana Elías, yandika Eliya testificará que azoshingira Jesús intahe viene. ko Y Yesu escribe aje Moisés y yandika Elías. ngo Mose na Eliya. Y el mismo regreso de kandi Cristo probará ukugaruka kwa que Kristo este bwako hombre en kuzokwerekana verdad yuko uno muntu mu era by'ukuri el yari precursor de su integuza segunda venida. y'ukuza kwiwe kwa kabiri. Y escribe la evidencia acandika ngo final. icerekana icemeza c'ukuri icerekana ca nyuma. Esta es la evidencia final que Iki este nico hombre cemeza es ca en nyuma verdad el ko profeta uno de muntu mu Malaquías by'ukuri 4. n'umuvugishwa wo muri Malaki Porque 4 Jesús mismo kuko Yesu aparecerá, bwiwe azogaragara. Elías y Moisés, yandika ngo Eliya na Mose al fin ku de la edad iherezo gentil. ry'igihe c'abanyamahanga. Y él escribe ahaca yandika ngo de la dispensación de la gracia. y'ikiringo c'ubuntu. Entonces nuko será rero demasiado tarde para aquellos hazoba que le han harenze rechazado. kuri abo bamwanse. Y él allí también we escribe ngaho yaciye en este ahandika otro naho libro, nyene muri iki kindi gitabo los últimos ati 3 años y imyaka ya medio nyuma 3 de los n'igice yo mu 1954 myaka años. 1954. Tengan eso en mente. Ivyo mugume mubizirikana kuko Es algo muy importante. ni ikintu gikomeye cane. ¿Dónde es que aparecerá? Mbega ni he ¿Y cuándo es que buzogaragarira aparecerá kandi ni ryari buzogaragara ese ministerio? buno bukozi? Porque Jesús mismo kuko aparecerá Yesu y bwiwe escribe Elías y Moisés azogaragara yandika al ngo Eliya na fin Mose de la edad ku gentil. iherezo ry'igihe c'abanyamahanga. Y él escribe los últimos 3 yandika años y ngo medio de los imyaka ya nyuma 3 n'igice 1954 yo mu myaka Ténganlo 1954. Ivyo con lo que se habló el domingo. mu bihuze na bimwe vyavugwa Uno de estos ku w'Imana canke o umwe el mw'iyo lunes. minsi canke ku wa mbere Hay que ver cuál no fue el estudio que se kuraba habló inyigisho vyavuzwemo. de esas fechas. havugwa Y ahí nk'ina van myaka teniendo ya un n'amatariki. cuadro más aho rero niho amplio. muzoca mutahura Sigue diciendo, neza. entonces será habananye havuga demasiado ngo tarde nuko para rero aquellos hazoba que le harenze han rechazado. kuri abo bamwanse Y para los que lo quieran recibir, kandi ku bashaka kumwemera de todos aquellos que no kumwakira han conocido, kuri abo ¿quién fue el precursor? batamenye yuko yabaye Lo fue integuza el reverendo yabaye revera William Marion Branham. William Marion Branham. Pero recuerden ariko que mwibuke hay un lugar yuko hari ahantu donde dice que ahavuga ko Elías vendrá Eliya precursando azoza ategurira inzira y estará predicando la paz kandi azoba imperecedera. ariko aravuga amahoro ahoraho.
Todas esas escrituras ibyo byanditswe byose hay que colocarlas en los ni lugares ukubishyira correspondientes mu para bibanza mirarlas byagenewe kugira ngo desde diferentes ángulos tubirabe mu y usted mfuruka verá que todo zitandukanye le va a cuadrar ni muy ukuzobona bien. yuko byose bizogenda biragwana ko bihura neza. Jesús allí, Yesu ngaho cuando dice los igihe profetas, yavuga ngo abavugishwa, todos los profetas y la ley kuko profetizaron hasta Juan, bavugishwa n'Imana bose bavugishijwe ahí bo n'ibyagezwe gushitsa todo igihe el ca mundo podría Yohana, decir, aha abantu no bose bari viene más gushobora nada. kuvuga bati nta wundi Los muntu mismos azoza. discípulos podían decir, hasta aquí llegó todo. N'abigisha ubwabo barashobora No se kuvuga ati imaginaban byose que byagarukiye ngaho. Ntabwo Iba biyumvira a ko estar comenzando hazotangura kandi una nueva dispensación. ikiringo gishasha. Ahora Rero vamos a seguir aquí donde nos reka detuvimos, dukomeze ngaha aho twari twagarukirije en Primera de Samuel, muri Samueli wa mbere, donde allí dice, ahavuga ngo envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. tuma uja kumuhamagara Osea, kuko tutari bwicare ngo turye Eso ataraza. representa la cena de Ni la ukuvuga boda del yuko Cordero, ibyo bishushanya amazimano y'uko bw'umwagazi donde w'intama, estarán todos ahazoba hari los del Antiguo Testamento y abo mu todos los isezerano del rya Nuevo kera Testamento, bose n'abo mu isezerano risha estarán todos los de nuestro tiempo también. n'abo muri iki gihe cacu bose nabo nyene niho bazoba bari, No se podrá efectuar kandi ntabwo la hazoshobora cena de la kuba boda del Cordero amazimano y'uko bw'umwagazi w'intama hasta que ese octavo uwo esté w'umunani presente ataraboneka el fin del tiempo. ngo abe ahari En la iherezo tierra. ry'ibihe aba ari ku isi. El hermano Miguel el domingo, Data el lunes, Migere ku wa mbere, creo que fue el lunes, ndibaza ko hari ku wa mbere, donde estuvo aho escuchando el nariko numviriza audio, el saludo que audio envié. intasho, aho yariko yumviriza intasho Y él narungitse, allí we ngaho escribió, creo que fue nuestra yaciye hermana yandika, Ruth, ndibaza yuko yabaye mushiki wacu Rusi, donde él captó algo allí aho we yumvisemo ikintu ngaho, y nuko de seguro kandi mu él by'ukuri we yabonye esto que estamos hoy tocando por iki encimita, turiko turasa y cada vez se n'abacako va uyu abriendo más munsi, y más, kandi buri porque gihe recuerde- bizogenda biraguka recuerden byuguruka que cyane, kuko todo lo mwibuke que a ko Juan ibintu le fue byose prohibido Yohana escribir, yabujijwe si se kwandika, hablaba antes de tiempo, iyo byavugwa iban a hataragera tropezar y aún byari así gutsitaza abantu benshi, algunos ndetse tropezarán en este n'ubu tiempo bamwe bamwe con todo bazotsitara lo que muri iki Dios gihe, nos está dando. batsitazwe n'ibintu Ya byose Dios Imana lo iriko había iraduha. mostrado. Imana Ese ángel se lo había dicho yari yarabyerekanye, uno mumarayika que yari no lo yabibwiye escribieran Yohana porque ko atovyandika iban a kuko tropezar con eso. vyo Que él lo iba a batsitaza, revelar cuando yuko tuvieran azobihishura necesidad de igihe saberlo. bazoba bakeneye Faltaban kubimenya. todavía todo ese tiempo. Hari hagisigaye iki No gihe había cose, necesidad ntabwo de hari dar a conocer todo hakenewe ese misterio porque kumenyekanisha no iri era banga el ryose, momento para kuko revelar ntihari y bwagera dar a igihe conocer lo que traería co y lo que guhishura daría no la kumenyekanisha fe de rapto ibizotanga ukwizera ko para kunyakugwa los que estuvieran escuchando. ku bazoba Y eso bariko no era baravyumva, para kandi las edades, eso ivyo era ntivyari ivyo mu para bihe el fin del vy'ishengero, tiempo. ahubwo vyari vyo ku iherezo ry'ibihe, Y no podía ser kandi hablado ntivyari gushobora en ese kuvugwa tiempo muri kirya gihe. todo ese gran misterio Iri banga ryose lo cual rikomeye cyane está siendo ari abierto ryo ririko en este rirahishurwa tiempo final. muri kino gihe ca Todo nyuma. lo que no fue escrito Ibintu byose se bitanditswe está dando a conocer biriko biramenyekana, porque biriko en biratangazwa, kuko ahantu runaka estaba escrito vyari pero bihanditswe, en ariko una forma y una mu manera buryo en donde nadie se imaginaba. ata muntu n'umwe yavyibazamwo, mu buryo ata muntu n'umwe yavyibaza, kuko mwimvira ahantu hamwe mwe Data Branham yavuze ngo tuzobona imbere gato aho ivyo vyanditswe. O sea que Ni ukuvuga ko todo él lo dejó byose en sus escritos yabisize mu byo y yanditse. ahora se está dando a Ubu conocer rero todo biriko eso. biramenyekana, biriko que a Juan biratangazwa. en Ivyo esa byose Yohana ico No le gihe fue permitido atemerewe decir kuvuga ni escribir. canke kwandika. Miren, el hermano Miguel dice, Mwe Data Migere yaravuze, ahí me escribió el hermano Ruth, lo voy a yaranyandikiye leer mushiki tal wacu cual, Rusi, ngiye y kubisoma nk'uko discúlpame, biri, kandi hermano Miguel, nihangane que mwe no Data le Migere ko pedí permiso porque no ntamusabye lo uruhusha iba kuko a leer,
ntari kubisoma. nuko rero ntabwo norindira ubu ngo bampe uruhusha rwo gusoma ibyo yanyandikiye Rusi canke Rusi. Ntabwo nogira amahirwe yo kubasaba uruhusha kuko ntabwo norindira ngo nze kongera kubisoma hanyuma banyihanganire ngiye kubisoma. Miguel na Rusi yaranyandikiye mushiki wacu Rusi ko Miguel yavuze ngo kwiherezo ry'igikorane cy'uyu munsi Miguel yavuze ngo uno murongo wasomye w'umunani atari ari mu bandi wamweretse yuko hanyuma y'intumwa y'indwi y'ikiringo ko hazoza intumwa y'umunani y'ikiringo. kandi je nta na kimwe naye nabwiye Miguel, ntabwo nari namubwiye ikintu na kimwe muri ibi byose nariko ndahabwa kandi nariko ndavyegeranya n'ivyanditswe byose bikwiye. ariko mwebwe muravyo byose ibintu byose muri data William yasize hamwe n'ibicapo yacapuye, ivyo byose vyobanezereza cyane gose. nuko kandi reka tuzobitanga mw'idonido, tubibereke mw'idonido kugira ngo mubone ibintu byose binyegejwe mwowo w'umunani. ni ikintu gikomeye kandi gikomeye cyane icimana iri kirashitsa muri kino gihe. mwibuke ko kugira ngo bigire akamaro no kugira ngo bikore, kujya kwinjira umubiri musha mu gihugu c'isezerano c'umubiri musha bitegerezwa gukorwa n'intumwa y'ikiringo. kuko mwiyumvira ikintu kimwe, hariya mu gihe ca Mose wewe yari afise burya bukozi bw'ikiringo, kandi kubw'ivyo yakoze ntabwo yinjiye mu gihugu c'isezerano. no kuvuga Imana biciye muri urya mubiri witwa Mose, muri kujya kugaragara kwa mbere k'ubukozi bwa Mose ntabwo yabinjije mu gihugu c'isezerano, ariko bwakomeje kuba bwa bukozi nyene bw'ikiringo buzokora ico gikorwa mu wundi mubiri w'inyama witwa Yosuwa. we ibi twarasomye ejo bundi haraciye amezi menshi muri Yosuwa igice ca 3 murongo w'indwi haravuga ngo maze Uhoraho abarira Yosuwa ati uyu munsi ngira ntangure kuwukuza imbere y'Abisirayeli bose kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko namana na Mose. we ngahaca yandika ngo Mose wa mbere, acandika ngo muri Yosuwa bingana Mose wa kabiri. yategereza kugira buno bukozi bw'ikiringo kugira ngo yinjize abantu mu gihugu c'isezerano. yategereza kuba ari intumwa y'ikiringo yabakuye muri Egiputa, kandi yategereza kuba ari intumwa y'ikiringo kugira ngo ibashikane ibinjize mu gihugu c'isezerano. kandi muri kino gihe ategereza kuba ari intumwa y'ikiringo niyo izodushikana mu gihugu c'isezerano c'umubiri musha hamwe no mu gihugu c'isezerano c'inganje y'ubwiza y'imyaka 1000. nuko bityo Imana izoba iriko irashitsa umugambi yo yari yaraziganije yaranyegeje uhereye ku vy'isi itararemwa, kugira ngo noneho iheze ikorera mu ishengero, bityo umwansi w'Imana ntashobore kwigana, ntiyigane canke ngo ahungabanye canke yonone umugambi Imana yari yaraziganije kuzokora muri iki gihe ca nyuma, yari yarategekanije gukora muri iki gihe ca nyuma, ari wo mugambi wari waranyegejwe abantu bose. gusa hariho umwe yari afise ubwo bumenyi, kandi mbere yo kugenda yasize abishizeho neza, avyerekanye neza, asiga byose kugira ngo igihe hazoba hariko haramenyekanishwa ibintu byose yari yabwiwe kumenyekanisha, bigashingirwa intahe n'ivyanditswe, aho abariho bizotangura kuvugwa kubw'umugisha w'abahungu n'abakobwa b'Imana.
ese octavo hijo, azoba ari uwo mwana w'umunani el Benjamín, benyamini, el que no estaba en el cuadro. uwo utari ari mu bandi, Porque fíjense que el utarakwija hermano ibisabwa, kuko mwiyumviye mwedata William Por eso dice él que ico gituma yavuze muchos desearon ati agarrar benshi esa bendición. bipfuje kugumbira uwo mugisha, Porque, por ejemplo, kuko usted se fija nk'akarorero allí en uba Primera uravye de hariya Crónicas, mu ngoma capítulo za 2, mbere igice ca yo creo que kabiri, yo había mencionado tubaza yuko Segunda de twari twavuze Crónicas, ngo ni ingoma Primera za de kabiri, Crónicas, ni ingoma za capítulo mbere 2, igice ca kabiri verso murongo 13, wa 13 dice Isaías aravuga ngo engendró a Isayi Eliab, avyara su Eliyabu primogénito, imfura el yiwe, segundo uwa Abinadab, kabiri ni Abinadabu, Simea uwa el gatatu tercero, ni el Shimeya, cuarto uwa kane Natanael, ni el quinto Radaí, Netaneli, el sexto uwa gatanu ni Osem, y el Radayi, uwa séptimo gatandatu ni David. Osemu, uwindwi ni Y no Dawidi, dice más nadie. kandi nta wundi muntu Vean havuga. cómo ahí Murabe ingene las ngaho escrituras, ivyanditswe como Dios nk'uko Imana, lo ocultó, ingene Imana ese yamunyegeje, gran misterio yanyegeje iri banga rikomeye de ese cane octavo, ry'uwu w'umunani ariwe no se menciona ahí en Primera de atagaragara Crónicas, ngaha mu ngoma za mbere, y kandi lo dejó así yabisize uko, yabiretse uko en entre líneas, hagati podemos y'imirongo, niko twoshobora kuvuga, porque él allí kuko we ngaho estaba mostrando que había yariko un yerekana octavo, ko hazoba el cual no estaba en el cuadro, uw'umunani ariwe no atarari mu aparecía bandi, entre los hijos de Isaí. ntabwo yagaragara, ntabwo yari ari O sea, no mw'abo era- bana no fue ba contado Isayi, allí. ni ukuvuga Si ngo ustedes we se fijan, no ntiyaharuwe fue contado ngaho, como mwe muravye ntabwo los yaharuwe descendientes de Isaí. nk'abana nk'abakomoka kuri Falta Isayi, uno allí, haraburamwe umwe ngaho, o sea, ni ukuvuga que no ni estaba ukuvuga allí yuko atarari aparentemente ngaho contado como mu buryo un bugaragara, descendiente de Isaí. aharuwe nk'ukomoka muri Isayi. Ahora Rero vamos a seguir aquí un poquito más adelante reka dukomeze ngaha imbere gato en este mensaje de el muri buno entrenamiento de butumwa David para la bwo batalla. kwimenyereza kwa Dawidi Dice- yitegurira urugamba, haravuga ngo Por lo tanto, kubw'ivyo rero será Cristo en su ángel, azoba ari así Kristo como fue muri marayika Jehová en wiwe, David, nk'uko yabaye el que uhoraho muri venció a Dawidi Goliat, umwe será yanesha Jesucristo en Goliyati, su ángel, azoba ari el que Kristo muri vencerá marayika al wiwe, anticristo, niwe al hombre de azonesha pecado, antikristo, a la umuntu bestia, w'icaha, en el día igikoko postrero. ku munsi wa Y nyuma. encontrarán Kandi ustedes un sinnúmero de namwe mensajes que muzobona hablan mu butumwa bwinshi que aho el yagiye último aravuga profeta que yuko él envía a la umuvugishwa tierra wa es nyuma el arungika ángel ku isi del Señor ko ari Jesucristo. marayika w'umwami Yesu Kristo. Y eso es Kandi la pura verdad. uko Así n'ukuri mismo es. kuzuye, uko niko biri, Como cuando Jesús decía, nk'igihe Yesu yavuga los ngo profetas abavugishwa profetizaron, de la ley baravugishijwe profetizaron hasta bo mu Juan. byagezwe baravugishwa kugeza kuri Yohana, No había más nadie nta wundi muntu n'umwe después de Juan. yari ahari inyuma ya Yohana, Igual el ángel del Señor co Jesucristo kimwe na marayika w'umwami Yesu Kristo nos ha dicho en diferentes nawe mensajes yaratubwiye mu butumwa que es el butandukanye último que él envía a la yuko tierra. ari we wa nyuma azorungika mismo ku es. isi, kandi uko niko biri. Vean cómo todas las murabe escrituras ingene ivyanditswe se byose van bigenda abriendo y birahishurwa, recuerden kandi mwibuke que hasta ahí yuko no hay más aho historia atayindi nkuru nimwe porque ihari, esa kuko historia es iyo la que nkuru estamos niyo ahora viviendo. ubu turiko turabamwo. Luego Nyuma de ese séptimo ángel dispensacional, y'uyu mumarayika ntumwa No w'indwi hay más w'ikiringo, nta Hasta yindi ahí ntumwa termina todo. ihari, aho niho harangirira byose, y la historia kandi inkuru de ahí en adelante es la que yo kuva ngaho ahora ukabandanya estamos nosotros, niyo ubu twebwe viviendo. turiko turabamwo. y es Kandi ese octavo ni uwo w'umunani, uwo Después mumarayika del séptimo w'umunani nyuma de la ya séptima marayika de la w'indwi iglesia gentil, w'igihe ese c'indwi octavo c'ishengero ry'abanyamahanga, uwo representa w'umunani ashushanya al octavo hijo de Isaí. umwana de Isaí. w'umunani wa Isayi. Vamos a tener Reka dentro de poco todos esos dibujos que él muri kano hizo kanya para mu kanya hablar gato un poco tuzoraba bino bicapo sobre byose este yacapuye tema kugira ngo que desde tuze el domingo twagure se ha estado viendo, iki cigwa ya arico veníamos twariko turavugaho ku w'Imana, guardando kandi y buscando twari en todos twara lugares bibitse turondera ahantu todo lo hose referente a ibintu este byose bijanye n'iki cigwa, lo cual corresponde a este tiempo final. ari byo bihuye n'iki gihe ca nyuma.
abana kuvuga ngaha rero ngo rero twarabonye ni mwe data William mu butumwa turiko turasoma mu kwimenyereza kwa Dawidi yitegurira urugamba. Rero twarabonye ingene Dawidi yamenyerejwe na mpwemu yera yarari kuri we, yamumenyereje ariko araragira intama. Igihe intare yagaragara igatwara intama, Dawidi yarayikurikira akayaka iyo ntama. Iyo ntare yamuhindukirira, Dawidi akayicakira, akayitabura umunwa, akayica, nuko agatwara iyo ntama. Kandi yaba ari idubu nayo nyene akayigira uko nyene. Zari inguvu, ububasha bwa mpwemu yera, bwa mpwemu w'Imana muri Dawidi kugira ngo ashobore gukora ibyo, kuko nta muntu n'umwe yohangara intare. Rero twarabonye ingene Dawidi yamenyerejwe mu bukozi bwiwe bwo kuragira intama. Aho niho yamenyererejwe kugira ngo hanyuma abe umwami w'ubwoko bw'Abaheburayo. Nuko rero murabe namwe, Kristo nawe yaramenyereje kugira ngo abe umwami w'isanzure ryose, kugira ngo yicare ku ntebe y'ubwami ya Data mu ijuru. Rero marayika w'umwami Yesu Kristo aramenyerezwa nawe nyene ariko aragira intama. Mbega ni gute Mose yamenyerejwe? Nawe nyene yamenyerejwe mu bugaragu bw'imyaka 40 kugira ngo hanyuma azobe igikoresho ca mpwemu yera ca marayika w'Uhoraho kubwo kurokogwa kubwoko bw'Abaheburayo, kugira ngo abe umurokozi w'ubwoko bw'Abaheburayo, umurokozi w'ubwoko bw'Abaheburayo ndetse n'umuvugishwa w'ubwoko bw'Abaheburayo. Ku munsi wa nyuma naho marayika w'umwami Yesu Kristo, umwana w'umunani wa Kristo nk'intumwa, kuko twese turi abana b'umwami Yesu Kristo. We niwe akora ku bwa mpwemu wiwe kuva ku bwa kabiri. Nico gituma turi abahungu n'abakobwa b'Imana, twaje biciye muri Kristo Adamu wa kabiri, umwana w'Imana. Ari we ariko ararondoka abahungu n'abakobwa b'Imana. Kandi mu bana bose intumwa, Kristo azogira intumwa ya nyuma, umuhererezi wa bose, Benyamini wo mu muryango, mu ntumwa za Yesu Kristo kw'ishengero ryiwe. Kandi uwo niwe azosigwa, azoba afise ikidomejo c'Imana nzima kugira ngo ashobore guhangana na Antikristo, umuntu w'icaha muri iki gihe ca nyuma, nuko aronke intsinzi ikomeye mu rukundo rw'Imana. Nta n'umwe mu bamarayika ntumwa yarose ino ntsinzi ya nyuma yo guhangana na Antikristo, umuntu w'icaha, nuko ngo aronke bityo intsinzi ikomeye mu rukundo rw'Imana. Azoba ari uno wa nyuma, azoba ari hagati mu ishengero, ariko arazanira ishengero ry'umwami Yesu Kristo muri iki gihe ca nyuma ukwizera kurihesha guhindurwa. Hanyuma muri uku kugaragara k'ubwiza kwiswe na Revera William Branham mu rwego wa gatatu, aho ubwoko bw'Abaheburayo buzoba buriko burabona kandi buzovuga buti, ariko ugene we twebwe twari turindiriye, hazoba urugamba, uguhangana vyongeye, uguhangana na Antikristo, igikoko, aribyo bizozana ugupyondwa, ariko hanyuma kuzohinduka uruhamo ku zindi nkumi zisigaye, ndetse no ku 144, ariko bazoba bamaze kudamuka ikimenyetso 144, kandi n'inkumi zisinziriye nazo nyene zizoronka ubumenyi bw'Imana buvuye ku Mana, bw'uko bazotegereza gutanga ubuzima bwabo mu kaburo gakomeye. No kuvuga ntabwo bazoshobora guhendwa inkumi z'ibijuju canke zisinziriye, ntabwo bazohendwa n'igikoko Antikristo, ndetse n'144 nabo nyene. Ico gituma vyongeye bazotanga ubuzima bwabo, ariko hanyuma y'akaburo gakomeye 144 bazozuka, inkumi zisinziriye zizozuka hanyuma y'ikimpumbi. Abantu yakuvuga ngo rero ntitwopfuga cane muri ivyo kugira ngo Sekibi ntamenye yuko Kristo afise urugamba rukomeye cane ruzogwanywa, ariko gwana na Antikristo, kuko Antikristo niwe azohaguruka agwanya Kristo hamwe n'abami 10. Agwanya nde? Agwanya Kristo. Kandi Kristo ni iki? Kristo no musigwa Mesiya. Ariko Kristo azobanesha, kuko Kristo muri marayika wiwe, kuko Kristo
ndabisubiramo ariko kristo azobanesha azoba ari kristo muri marayika wiwe nk'uko yabaye kristo imana uhoraho muri dawidi niwe yanesheje goliyati. ku rupapuro rwa 51 hepfo 52 na 53 mwumva uko yavutse 51 hepfo mu butumwa ubumwe butagaragara bw'umugeni wa kristo. umugeni wa kristo aravuga ngo hazoza umunsi w'umuzuko aho abambere bazoba abanyuma nabo bakaba abambere. abavugishwa ba kera bazoza baseruka ubwa mbere, kandi bo barabona uko bino bintu bigenda biraduga hejuru mu kirere. natwe bakiri bazima tuzoba dusigaye ntabwo tuzokwitangira imbere abasinziriye, kuko inzamba y'Imana izovuga. abapfuye bizera kristo nibo bazobanza kuzuka, natwe tuzoca tugwa kuwo murongo nyene wabo twinjira. Aleluya. bose abo mu gihe ca Luteri, Wesley, abametodiste, abapresbiterienne, umanuka hepfo kugeza ku gihe ca nyuma kizokwakira ijambo mu gihe cabo. Imana ibahezagire, mutegura ibintu byose, kandi umuriro uzomanuka. yandika ngo kuza k'umwami, ndetse acacapura n'inyenyeri. si inyenyeri ya Dawidi, ni inyenyeri hamwe na piramide. ku rundi ruhande acacapura piramide n'ibihe by'icengero. reka twunamike imitwe yacu mu kanya gato dusenge. ndibaza muri iri koraniro rigaragara muri iri joro, mu gihe nabagumije ngaha kugeza 3:30, hariho bamwe ngaha, ni bangahe ngaha bavuga bati Mwidata Branham, birantera isoni jewe nyene ubwanje uko mbayeho. jewe narashigikiye amadini menshi y'abantu, ndazi yuko ntari ku murongo w'ijambo ry'Imana mu by'ukuri. reka dukomeze dusome. gusa nagomba kugusaba kugira ngo usengere Mwidata Branham, duza amaboko yawe, Imana ibahezagire. gusa murabe hariya hejuru mwibaraza irya nino, Imana ibahezagire. rero namba reka kumaramara. rero hariya kure mu bihugu bitandukanye, uhereye muri New York kugeza muri California, uhereye muri Canada kugeza muri Mexique, mwebwe bantu mukoraniye muri ajya amashengero aho ijya migwi igororoka, bizeye buno butumwa n'imitima yabo yose, bo barasohoka bava mu karo gakomeye, barasohoka bava mw'ayo madini. bobo ni imbuto z'ubugingo. yandika ngo gusohoka ukava mu kaboro gakomeye bingana gusohoka uva mu madini. mbega ntimwumva ikintu kibirukangisha muri iri joro, nka wa muswi w'inkukuma wumvise ikintu cyari gitandukanye n'ibyo yari yarumvise, ariko yamara mu mutima wawe ukamenya yuko ari ukuri. acacapura piramide hamwe n'ibihe by'ishengero. mwebwe hano hari umupasiteri ahagaze ngaho mu kibanza runaka, wadugije amaboko canke ngiye kugusengera. bino bintu ntibyakorewe mu mfuruka bagenzi. irembo ripfunganye ni inzira ntoya, nivyo bija mu bugingo, kandi abahabona ni bake. ntusohoke ngo uve mw'aba bantu bariko barabandanya baja hariya bagenzi. kino gihe c'ishengero rya Laodikiya urashobora gusimbagurika ku ruhande no ku rundi, ugatamba umuziki. kazuyazi yavuze yuko gikonje nk'urubura, yavuze yuko ari akazuyazi. iyo ni Pantekoti. mwibuke yuko hisubiramwo ibihendwi, kandi kugira ngo tudugire mu 18 niho haba uno muhamagaro.
kandi ntabwo en esa edad muri ico representada en la edad de la gihe Odisea, gishushanywa n'igihe ca en esa Lodikiya, séptima edad, muri ico gihe c'indwi, para subir, kugira ngo esos que suben no pueden tudugire abo ser baduga tibios. ntibashobora kuba Habrán akazuyazi, personas tibias hazoba abantu b'akazuyazi que ni es frío ni es caliente. badakonje canke ngo babire. Esa edad representó Ico gihe cashushanije igihe séptima, c'indwi, la cual se corre dentro arico cisubiramwo imbere de la piedra angular, mw'ibuye rikomeza imfuruka, pero ariko que estará siendo kikazoba cumplido kiriko plenamente kirashitswa mu mwuzuro en este tiempo final muri kino gihe ca nyuma, para salir de kugira aquí ngo y entrar en tuve una ngaho nueva twinjire dispensación. mu kiringo gishasha. Miren, Murabe en Efesios, mu Banyefeso, todas estas escrituras bino las vyanditswe byose vamos a leer quizás ese mismo día de tuzobisoma estudio, kumbure uwo munsi donde nyene hablaremos un w'inyigisho, poco aho más con todos los dibujos y todo. tuzovuga gato dukoreje ibicapo byose n'ibindi Miren n'ibindi. Efesios capítulo Muri Banyefeso 1, igice ca mbere verso murongo 5, wa gatanu, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados kuko yagabiye hijos kera ko suyos duheshwa por na medio Yesu de Kristo Jesucristo, gucika según abana el bayo puro ku afecto de su bwayo, voluntad, nk'uko yabigombye para bikayihimbara, alabanza kugira ngo de ubwiza la bw'ubuntu gloria de bwayo su gracia, bushimwe por ubwo la cual nos yatugabiriye hizo aceptos en el mu amado, wikunda. en quien Muri we tenemos niho redención duhegwa por su sangre, gucungurwa el n'amaraso perdón de yiwe, pecados, niko guharigwa según la ibicumuro riqueza byacu, de su gracia, nk'uko itunga que ry'ubuntu hizo bwayo riri, sobreabundar para con ubwo nosotros yadusesekarije en toda mu sabiduría bwenge e bwose no inteligencia, kumenya, dándonos a conocer el itwatiye ibanga misterio de su ry'ivyigomba voluntad, nk'uko según su byayihimbaye beneplácito, el ibigabiye cual se había kera muri we, propuesto en sí mismo, vy'ingene de izogenza reunir byose todas igihe las gikwiye cosas en gishitse, Cristo, gukoraniriza en la byose dispensación muri Kristo, del cumplimiento de los tiempos. mu kiringo c'ugushitswa kw'ibihe. Yandika ku ruhande aho ku ruhande y'ikiringo, yandika aho hejuru y'ikiringo yanditse ngo ibihe bidashira, La dispensación de ikiringo la eternidad, c'ibihe bidashira, en la dispensación del cumplimiento de los mu tiempos, kiringo así c'ugushitswa kw'ibihe, las que están en los cielos como las que ibiri están mw'ijuru en la n'ibiri tierra. mw'isi. Ahora Rero vean ustedes cómo aquí murabe namwe ingene hano sigue diciendo el hermano abanya Branham, kuvuga Mudata Branham decía que era tibio, ati eso es pentecostal. avuga ko ari Y no saben que akazuyazi, es iyo ni miserable, panekoti, despreciable ntamenye y yuko ari ciega. wewe mutindi wapfutanye Ciega uri umworo uri ate? impumyi ugenda amenya. Y ahí Ni dibuja una impumyi kuki pirámide y las aho edades, y acacapura en la piramide pie- y en n'ibihe la se- vy'ishengero, en la séptima edad hanyuma mu gihe hace c'indwi una flecha acacapura ahí akarongo cuando dice mwampi pentecostal. aho handitse ngo Ciega panekoti, a qué? impumyi A la palabra. kuki Y kw'ijambo. así es Kandi en la séptima etapa, uko niko biri mu este ntamboko tiempo y'indwi, final, en donde muri iki gihe ca nyuma, serían aho ciegos a la palabra. bazoba ari impumyi que kw'ijambo, Dios estaría hablando iryo Imana izobirika desde la iravuga, parte irivugira mu gice co hejuru desde cane, una ibivugira etapa más alta, mu ntamboko yo desde una hejuru nueva cane, ibivugira dispensación. mu kiringo gishasha. Ciega que a la palabra, Impumyi a la kuki manifestación kw'ijambo, de la ku palabra, kugaragara kw'ijambo, porque nunca kuko viene por medio de organización. ritigera De ellos. riza mu madini Ellos yabo, no lo pueden bobo recibir. ntibashobora kuryakira. Y escribe la Odisea, Yandika ciega ngo a la Laodikiya, impumyi kw'ijambo manifestada. rigaragaye. Ustedes ministros aquí en Mwebwe abakozi Tucson, b'Imana ngaha muri esta Tucson iri joro, yo no les responsabilizo por eso. ntabwo ibi Dios ndiko lo hace. ndabibashishikariza, Yo Imana estuve niyo allá ibikora. por 3 años. Naramaze hari imyaka 3. Ahora miren aquí algo Rero murabe ngaha ikintu que parece que vamos a tener que hablarlo. uwo mengo twotegerezwa Miren kukivuga. esto. Murabe Vamos a ver si lo consigo turabe así ko rapidito tubitora twihuse kugira porque ya una vez lo Kuko hablamos y twarigeze no lo leímos kubivuga, porque no lo teníamos a la mano, pero ariko ahora ntitwabisomye kuko tutari tubifise lo tengo hagufi, aquí a la ariko mano. ubu ngibi ndabifise. dice Haravuga
en la página ku rupapuro rw'amajana ane 458. mirongo itanu n'umunani. Esta fue la parte que la leímos, pero icyo no ni cyo gice habíamos conseguido la twasomye otra. ariko ntitwari bwaronke ikindi. Dice muy bien, aravuga este es ati en ni el libro byiza de las mu edades, gitabo c'ibendwe by'ishengero sin editar. kidasubiwemwo. Dice muy aravuga ngo bien, ni byiza él los quiere we calientes wabashaka al rojo vivo, mushushe o mutukurije congelándose tukutuku canke uno mugakanya umuntu na mugenzi we. no sean tibios, ntimukabe akazuyazi, no aparenten algo ntimuse que no n'ikintu tienen, mudafise, o estén ardiendo para Dios, mube murungurije ku regresen Mana a la mushushe organización. canke musubire mu madini. no sean tibios. ntimukabe akazuyazi, ntimube akazuyazi. Y escribe la tumba aca yandika ngo imva fría ikanye ikonje y dibuja una piedra angular cacapura ibuye rikomeza ifuruka y las edades y n'ibihe la, by'ishengero. y la parte séptima y la divide. igice c'indwi naho Dice, nyene es la aho misma aca cosa arahagabura. ahora. Esa caravuga es la ngo misma ivyo cosa nivyo que biriko sucedió biraba uyu en munsi, estas iglesias nivyo aquí. vyabaye mw'ayo Él los mashengero quiere ngaha, o calientes o abashaka fríos. bashushe Él no canke quiere bakanye, ningún tibio. we ntagomba A akazuyazi. eso ha llegado Pentecostés, aho niho a una panekoti condición yashitse, yageze tibia. ubwo iba akazuyazi. Ahora miren lo que él escribe. rero murabe ivyo yanditse. Ahí sigue diciendo, abantu nyakuvuga ngo de vez en cuando toman un rimwe na piano rimwe y iyo unos bafashe cuantos piyano tambores hamwe y n'ingoma golpean un runaka poquito y bakazivuza tienen gato suficiente música. bakaronka umuzigo Alguien se ukwiye. levanta y más o menos, hariho bamwe bahaguruka ustedes n'imiburiburi saben, más o menos nk'imurazi dicen, n'imiburiburi baravuga gloria a bati Dios, imana aleluya. ishimwe, Ajá. haleluya. aha Y la música umuziki disminuye. wagabanuka. Eso es aha todo. ivyo Oh, birakwiye. hermano, solo oh hace bene que Dios se data enferme del bituma estómago. imana igwara mu Ajá, muy mushishito. bien. aha ni sawa. Entonces, nuko no rero está sucediendo mucho. ntibiriko Como biraba el movimiento cane al rojo nk'ikanguro vivo sucediendo en ritukurije ellos, rizima pero ellos ririko riba tenían muri bo, bastante ariko maquinaria bobo barafise mecánica en esta amamashini iglesia. ahagije Ven ustedes, mekanike muri iri porque eran shengero. ricos. murabona Oh, kubera hermano, ko ellos se unían y hacían arabatunze. grandes bene servicios data y bo todo. bariyunze bakora Ellos ibikorwa estaban byinshi teniendo n'ibindi un buen n'ibindi, tiempo bo en bariko esta baragira igihe iglesia. ciza muri iri Todo eso es shengero. cierto. ivyo byose Pero ni ivy'ukuri, todo es ariko una byose maquinaria ni imashini mecánica. mekanike, Pero no hay calor ariko nta bushuhe Espíritu Santo. bwa mpwemu yera burimwo. murabona y él escribe aca maquinaria. yandika ngo imashini. Y kandi vamos a seguir un poquito más aquí. reka dukomeze gato hano. Y ustedes ministros aquí en Tucson, namwe bakozi b'imana esta ngaha muri noche yo no Tucson les iri joro, responsabilizo por eso. jewe sindabashishikariza Dios lo ivyo, hace. imana niyo Yo ibikora. estuve allá por 3 narabaye años. hariya, naramaze hariya Les imyaka dije a itatu. ustedes que yo no comenzaría una iglesia. ndababwiye yuko jewe No lo ntotanguza ishengero ntavyo El nokora. hermano Peregrine mwedata la Peregrine comenzó. yararitanguje. Él escribe Tucson. yandika ngo Allí Tucson. estuve 3 años. aho nahamaze imyaka Y ni itatu, una vez ustedes me kandi invitaron nta a su n'incuro púlpito. n'imwe mwigeze muntumira ku Estuve en gicaniro. Tucson por narabaye casi Tucson 3 años. nk'imyaka itatu. Uno de estos días Dios me umwe muri iyo quitará del minsi desierto. umwe muri iyo Este minsi mensaje imana debe- izonkura debe vivir. mwo bugaragwa. Yo buno he butumwa tratado butegerezwa lo mejor kugumaho. que puedo para naragerageje entrar en uburyo ustedes. nshoboye kugira ngo ninjire Yo muri sé la mwebwe. razón por la cual ndazi ustedes lo impamvu hicieron. mwebwe mwabikoze. Ustedes saben la razón por la mwebwe cual ustedes lo murazi hicieron. impamvu mwabikoze. Su denominación amadini les hubiera yanyu echado fuera. yari guca abashiburira escribe hanze. aca yandika ngo En el mensaje en el libro de ubutumwa las mu edades, gitabo c'ibihembwe refiriéndose a esa vy'ishengero, página ashaka kuvuga kuri uru rupapuro 458, rw'amajana 58, yanditse ngo la mula denominación. yanditse ngo idini Y ryuzuye. escribe aca Peregrine. yandika ngo Peregrine. Y kandi él iba a predicar un mensaje, yari agiye kuvuga ubutumwa, lo cual no lo hizo porque tuvo allí aribwo el atavuze accidente. kuko yaciye agira impanuka. Y nuko todo eso ivyo vyose se ha estado ivyo hablando vyose vyamye bivugwa a medida que
ibyo byose se va abriendo ese misterio bizogenda biravugwa uko hazogenda del harishurwa sexto iri sello, banga ry'ikimatero cya gatandatu, porque el sexto sello es lo que kuko hace ikimatero cya la gatandatu segregación. nico kirobanura, El sexto nico sello kigosora. identifica Ikimatero cya gatandatu cerekana todo bose lo que es bose frío, tibio o caliente. abakanye, akazuyazi canke abashushe, Osea, no kuvuga Da a conocer kimenyekanisha el creyente, umwizera, el que se hace creyente, que es el uwigira manufacturado, umwizera, uwigira y el umwizera incrédulo. hamwe Esas son las n'umutizera. tres clases de creyentes Iyo que ni hay imigwi itatu en la iglesia. y'abizera iri mu ishengero, Y todo eso kandi ibyo byose se está dando a conocer biriko biramenyekanishwa hasta identificar ndetse no kugeza ubwo ese hagaragara rastro de la neza serpiente, na runo ruvyaro rw'inzoka, la senda de la serpiente, y amakanda todo eso, y'inzoka n'ibindi lo n'ibindi, cual desemboca ari byo en Roma, bishaka kuvuga el vyerekeza Papa, byose kuri Roma, papa que es el hombre de pecado, el ariwe muntu anticristo, la w'icaha, bestia, antikristo, igikoko, que se levantará en contra de los hijos de ariwe Dios azohaguruka kurwanya en abana este b'Imana tiempo final. muri iki gihe ca Pero nyuma. sabemos Ariko turazi que la victoria yuko intsinzi ya Dios la ha Imana profetizado, yamaze kuyihanura, pero será una batalla, ariko azoba una ari lucha, urugamba, intambara, la cual vemos allí en el libro del Apocalipsis, urugamba tubona hariya mu gitabo cy'ivyashura Yohana capítulo 8, igice c'umunani, capítulo 17, igice verso ca 8. 17 umurongo Dice, w'umunani haravuga ngo La bestia que has visto era y no es, igikoko ubonye y está para cariho subir del kandi abismo e ir ntikikiriho, a kandi perdición. kigira kiduge kive ikuzimu kije Y los kuranduka. moradores de la tierra, Kandi aquellos ababa cuyos ku nombres isi no estaban batanditswe no amazina están yabo escritos desde mu la gitabo fundación del c'ubugingo mundo uhereye en el ku libro kuremwa de la kw'isi, vida, se asombrarán bazotangara viendo a la babonye bestia ico que era gikoko y no yuko es. cariho Y kandi será kitakiriho kandi esto para la kizoboneka. mente que tenga Aha niho sabiduría. umutima w'ubwenge Las 7 userukira. cabezas son 7 Imitwe montes, ndwi, iyo niyo sobre los misozi cuales se ndwi sienta uwo la mugore mujer. yicarako, Y son yicayeko, 7 reyes. kandi niyo bami 5 ndwi, de ellos batanu han caído. barakombowe, Uno es, umwe ariho, y escribe ahí aha César, yandika Kaisari, y el otro, ubundi escribe nawe Nerón, yandika Nero, aún no ha venido. ubundi we ntaraza, Y cuando venga es kandi niyaza necesario que dure azoba ari uwo breve kumara tiempo. igihe gito. Ahí escribe Apocalipsis 13, Aho yandika ibyahishuwe 13, verso, umurongo, vamos a ir a Apocalipsis 13, reka turabe mu No byahishuwe dice el verso, pero 13, es nta murongo Apocalipsis yatubwiye, 13, ariko n'ibyahishuwe pero le vamos a 13, leer allí reka dusome del verso 11 en adelante. duhereye ku Dice, murongo wa después 11 vi otra ukabandanya bestia que haravuga ngo subía kandi de la mbona tierra, ikindi y gikoko tenía gisokorotse dos mu cuernos isi semejantes a los gifise de un amahembe abiri cordero, nk'ay'umwagazi pero hablaba w'intama, como dragón. kivuga Y ejerce nk'igisato, toda la autoridad de la kiganzisha primera ububasha bestia en bwose bwa presencia ca de gisato ella. ca mbere mu Y hace maso que la yaco, tierra y los moradores de kigobera ella isi adoren a la n'abayubaka primera gusenga bestia, ca cuya gikoko herida ca mbere mortal cakiza fue uruguma sanada. rwocishe, También hace grandes kandi señales de tal gikora manera que ibimenyetso aún hace bihambaye, descender fuego del cielo kimanura a la umuriro tierra uva mu delante ijuru de los utibukira hombres. ku isi mu maso Y engaña a y'abantu, los moradores de la kizimirisha tierra por las ababa ku señales isi ibimenyetso que se les ha permitido hacer cahawe en gukorera mu presencia de la maso ya ca bestia, gikoko, mandando a los moradores de la kibarira tierra ababa que ku le isi hagan gukora imagen a la igishushanyo ca ca bestia gikoko que cari tiene la n'uruguma herida de rw'inkota, espada, y kigahava vivió. kikabaho. Y se le permitió infundir aliento a la imagen Gihabwa de la guha bestia ico para que gishushanyo la c'igikoko imagen hablase e hiciese guhumeka, matar ngo ico a todo gishushanyo el que c'igikoko no la kivuge adorase, kandi y hacía que cicishe todos, pequeños y abatazogisenga grandes, bose, ricos y kigera pobres ko y bose, pobres, aboroshe libres y n'abahambaye, esclavos, n'abatunzi se les n'aboro, n'abidegemvya se les n'abagurano, pusiese una marca en la bashigwa mano ku derecha kimenyetso o en la ku frente. kiganza c'iburyo O sea, canke mu Se ruhanga. les pusiese Ni ukuvuga ngo que bashizweko, aceptaran y crean bagoberewe kwemera esa no doctrina, kwizera izi nyigisho, doctrina, izi o nyigisho, sea, crean ni ukuvuga ngo kwizera en toda esa enseñanza de la zino bestia nyigisho zose z'igikoko y en la mano que hagan ku kiganza, ni la ukugira voluntad de la ngo bestia. bakore ishaka ry'igikoko, Y así que todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, kigera ko y bose libres y aboroshe esclavos se les n'abahambaye, pusiese una marca en n'abatunzi la mano n'aboro, derecha o en la n'abidegemvya frente, n'abagurano, y que bashigwaho ninguno ikimenyetso ku pudiese kiganza c'iburyo comprar canke mu ni ruhanga, vender,
kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira icyo agura cyangwa icyo ashora atari ufise icyo kimenyetso nico zina rya ca gikoko cyangwa igitigiri c'izina ryaco. aha niho ubwenge buserukira. ufise ubwenge naharura igitigiri c'ico gikoko, ni igitigiri c'umuntu, igitigiri caco na 336. ico ni igitigiri c'igikoko. Y sigue diciendo abandanya kuvuga ngo en el capítulo 17 mu gice ca 17 donde nos detuvimos, aho twari twahagarikiye, aho twari twagarukirije, estos verso 11, vamos a murongo wa ver, 11 katuraba capítulo 17 igice ca verso 17 murongo verso 9. murongo w'icenda. aha niho umutima w'ubwenge userukira. imitwe ndwi niyo misozi ndwi uwo mugore yicayeko. murongo wa 10 twari twahasomye. kandi niyo bami ndwi, batanu barakombowe, umwe ariho yandika Kayisari, uwundi we yandika Nero ntaraza, kandi niyaza azoba ari uwo kumara igihe gito. kandi ca gikoko cariho kandi kitakiriho, ico bwaco nugira 8, ariko kandi n'umwe muri ba bandi ndwi, kandi azoja kuranduka. kandi amahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima, ariko bahabwa kuganziriza hamwe na ca gikoko nk'abami nyene kumara isaha imwe. abo bahuza inama, baha ca gikoko ububasha bwabo n'ubutware bwabo. abo bazogwanya umwagazi w'intama, uwo mwagazi azobanesha, kuko ari we aganza abaganza n'umwami w'abami. byandika Ibyahishuwe 19, 11 kugeza ku 21. kandi abari kumwe nawe bahamagawe, batorejwe, bayobotse, nabo bazobanesha. ngaha turashobora kubona ese enfrentamiento que habrá, runo rugamba ruzohaba, lo cual es ariko vencedor uyu anesha del fin del tiempo wo kwiherezo ry'ibihe. tendrá en contra o urwo contra rugamba nirwo azogira ahanganye na Antikristo, umuntu wicaye igikoko, hamwe n'ishusho y'igikoko nayo nyene. ivyo toda byose, esa victoria, toda ino esa ntsinzi guerra, ino ntambara toda esa yose batalla n'uru rugamba será rwose la victoria rwose ruzoba intsinzi, azoba ari intsinzi ya Kristo musigwa. ni Kristo azorunesha. sigue diciendo abandanya kuvuga página 53, urupapuro rwa 53, ndi mu butumwa bumwe butagaragara. namwe murazi yuko navuganye na benshi muri mwebwe ngaha muri resitora Foro, kandi murazi yuko ari ukuri. byateruza kubamara amaza. nimusohoke muveyo bene data, nimusohoke muveyo. nimba hariho ubuzima buri muri wewe, gomera nk'iyo nkukuma, nk'uwo muswi w'inkukuma. we ngaho yariko ababwira ikintu, abwira uwo mugwi, abo bene data bari muri iyo migwi. mwibuke umwe muri iyo minsi muzokumva ibi ku nshuro ya nyuma. turavyegereje cyane. mbega mwebwe ntimwoza muri iri joro? mukundwa Mana, twebwe dukoraniye ngaha muri rino koraniro kuri uno munsi w'igikorwa c'amashimwe. ni wo mwami, ndashima mwami kuba mbayeho kuri uno munsi. ubu ni wo munsi ukomeye cyane. intumwa Pawulo yipfuje kuri uno munsi. abantu bakomeye cyane ba kera baripfuje cyane kuwubona. abavugishwa baripfuje kuwubona. bo bararondeye uno munsi. Aburahamu nawe nyene yararondeye uno munsi, kuko yararondeye igisagara cubatswe n'Imana. none ngiki kiri hejuru yacu muri iri joro. yandika ngo buringanire bwa 6. Yohana yabonye mpwemu w'Imana amanuka ava mu ijuru, arashinga intahe, kandi aramenya yuko yari umwana w'Imana. rero mwiyumvire ubu wari karatoranya umugeni wiwe. yandika ngo ishengero, umukobwa w'Imana.
yandika ngo es el día ubu ni wo más munsi grande. ukomeye Y una cyane raya, hoy, akarongo octavo uyu día. munsi umunsi w'umunani. Amado Dios, a lo largo Mana de toda la mukundwa, tierra, ku isi yose háblales a sus corazones. Tú eres el baganirize único mu que mitima puede yabo, transformar ni wowe sus wenyene corazones. ushobora guhindura Escribe imitima yabo. transformar Yandika ngo los corazones. guhindura imitima. Ellos nunca lo bo verían namba si ntibabibona fuese que desde el kiretse principio uhereye mu estaba nkomoko puesta ahí babaye esa barashizwemwo urwo rubuto. y escribe alma. Yandika ngo Vean, si ubugingo no murabe está colocada mu gihe esa simiente ahí, urwo rubuto rutashizwe ngaho mu bugingo no lo pueden ver. ntabwo bashobora Pero si kubibona, está puesta ahí en el ariko alma, rushizwe ngaho mu bugingo esa simiente, urwo rubuto verán esa voz, bazobona iryo la jwi, reconocerán, bazorimenya, porque kuko la naturaleza kameremere bobo tienen bafise es esa semejanza, ni uko gusa n'Imana, es esa semejanza a Dios. ni uko gusa O n'Imana, sea, no como kuvuga él dijo antes, nkuko cuando leímos aquí, yabivuze igihe twabisoma en la hariya página ku rupapuro 38, rwa 38 es la teofanía, ni teofaniya semejante, es igual, la gusa teofanía. gusa ¿Ve? nawe bingana teofaniya. O sea, urabona ni ukuvuga Ellos bobo lo van a ver, lo verían. bazomubona. Señor, ellos solo Mwami, el bo ciego guiará al ciego impumyi y zirongoye caerán en el izindi hoyo tan bogwa seguro como cualquier mu cosa, kimanga porque tu palabra nk'uko dice que caerán. bimeze mu kintu icyo ari cyo cyose, kuko ijambo Ahora, ryawe Padre, rirabivuga yuko ariko que nosotros bizogenda. podamos ver a través Rero del data país, alrededor twebwe del mundo, dushobore kubona mu bihugu África, byose docenas byo y mu docenas isi a lo muri largo de Afurika, África del amaduzeni Sur, n'amaduzeni Mozambique, muri todo lo Afurika largo del y'epfo, país, Mozambique, pequeñas mu gihugu asambleas, cyose, llevando estas amakoraniro cintas mato mato magnetofónicas ariko y por arajana consiguiente n'amakaseti esta cinta n'ibindi n'ibindi, irá a 20 n'amakaseti diferentes naciones extranjeras. azoja mu bihugu bitandukanye byinshi, bariko baratangura kubibona bitandukanya nabyo. Amajana n'amajana muri bo ntabwo bazokenera byinshi mwami, kandi Kristo azoza igihe uwa nyuma azokwakirwa mu mubiri. Mwami Mana, iri joro ndiko nsaba umugeni abiyumva yuko bitandukanije nabyo bakarindira yuko bitandukanye n'ibintu byose byo ku isi, bategereza kuguma bari mu kugaragara k'umuco ushushe w'umwana w'Imana, biyoza mu ijambo ryawe hamwe no mu rukundo rwawe. Igihe hazokwinjira uwa nyuma, aho niho umusigwa w'Imana azoza. Kandi twaramaze kubona igihe yinjiye uwo wa nyuma kuba uwugize ishengero ry'umwami, ari byo bidushira mu gihe gikomeye cyane, igihe cyo kwinjira mu bihe bidashira. Nk'uko yavuze, reka turabe ko twobitora, aho yavuze yuko bizohita bimujugunya canke bimushira mu bihe bidashira, yuko vyomujugunya muri ico kiringo. Katurabe ko tuhatora n'ingoga. Biri mu gitabo c'imirongo ku rupapuro 105 w'ijana y vamos a ver katurabe aquí en otro ngaha libro de citas también, mu kindi gitabo c'imirongo naco, a ver también que él allí turabe ko anotó aho yabishizemo yavyanditse. en el libro de citas página igitabo c'imirongo rupapuro 105 agace k'amajana 910 haravuga ngo ndizera yuko hagize umuntu yinjira mu mwuzuro mw'ubutumwa hanyuma ntabutahura, canke reka tuvuge ko yobutahura, mu kumubona aje mu mwuzuro ivyo vyoca bimujugunya mu kunyakugwa
mu bihe y bidashira dibuja una piedra angular acacapura ibuye rikomeza sin ifuruka saberlo. atanabizi Solamente al entrar de lleno mu kwinjira gusa mu mwuzuro a lo que nosotros sabemos, mu byo twebwe entendemos y tuzi hemos visto. dutahura kandi twabonye Y escribe a yandika ngo rapto y mu eternidad. kunyakugwa no mu bihe bidashira si alguien aca yandika ngo entrara hagize en umuntu el yinjira mensaje, mu butumwa Sería lanzado en yoca el rapto ajugunywa y mu eternidad. kunyakugwa no mu bihe bidashira Y ahí dibuja también otra aho naho pirámide. nyene acacapura iyindi Y piramide acá ngaha naho escribe en este otro libro de yandika citas, muri iki escribe, kindi gitabo "Lo c'imirongo envía a yanditse rapto ngo y a bimurungika eternidad". mu kunyakugwa Este no mu bihe mensaje. bidashira bumurungika mu kunyakugwa no mu bihe bidashira buno butumwa O sea que ni ukuvuga ko este tiempo kino gihe es el tiempo en donde ni igihe aho estaríamos entrando de lleno tuzoba turiko turinjira mu mwuzuro al mensaje mu butumwa y por consiguiente kandi mu yandi majambo nos lanzaría de lleno buzotujugunya mu mwuzuro buzodushira a eternidad. mu bihe bidashira Sin saberlo, dice la Biblia. atanabizi niko yavuze hariya Y como nos Kandi- dice él acá, nk'uko we yatubwiye hano en esta parte que leímos, muri iki gice twasomye este es el día, ubu ni wo Mazirani. munsi ukomeye cyane hoy, uyu munsi octavo día. lo Umunsi puso entre w'umunani. paréntesis. yabishize hagati y'utuzitizo Este es el día más ubu grande, ni wo munsi ukomeye cyane Hoy. uyu munsi el octavo día. umunsi w'umunani Podemos colocarle así esta twashobora plática kwita nk'uko que hemos iki tenido kiyago twagize en esta ocasión muri kano y kanya que Dios kandi si imana nos permita yotwemerera seguir comprendiendo, kubandanya dutahura viendo y entendiendo tubona kandi dutahura todo lo que Dios ibintu byose imana está cumpliendo y estaría iriko cumpliendo irashitsa n'ivyo izoshitsa en medio de la iglesia. ishikiriza hagati mu ishengero Y kandi me pasaron un extracto que, bantugikiye umurongo o sea, en la ni página kuvuga y en urupapuro otro mensaje más, mu bundi butumwa también él lo bundi relata. naho nyene Pero en el libro de los yarabivutse sellos, ariko mu para gitabo que lo tengan c'impatanijwe allí, kugira ngo navyo mwe Muchos lo hemos mubifise leído, pero no lo tenía abenshi yo. mwarabisomye ariko jewe Anotado. ntavyo nari narategekana naranditse Y aquí nuestro hermano William, ngamwe data William rero en el libro de los sellos, mu gitabo vamos a ver este c'impatanijwe otro también para tenerlo los reka dos. tubisome kugira ngo tube dufise Porque ibyo byose la uko ari iglesia bibiri kuko ishengero Está entrando de lleno ririko ririnjira mu mwuzuro completamente mu mwuzuro al mensaje, mu butumwa porque a ella es kuko que les ha dado, Dios le ha dado la promesa niryo imana yahaye de isezerano lanzarla a eternidad. ry'uko O sea, de lanzarla buzorijugunya en el mu bihe rapto, bidashira ni ukuvuga ngo de irse en el ubwo rapto, butumwa por lo tanto, buzorijana ella mu kuja mu kunyakugwa kubw'ivyo es rero la que va a recibir iryo shengero niryo esa promesa. rizoronka rizokwakira Esa promesa iri sezerano no es para ntabwo ningún otro tiempo. ari iryo mu gihe Porque kindi si na hubiese sido kimwe para otro kuko tiempo, iyo riza kuba iryo mu kindi gihe na kimwe iryo mu kindi hubiese gihe ocurrido haba harabaye haba haramaze kuba el rapto, ukunyakugwa hubiese ocurrido ya haba haramaze kuba la resurrección y hubiese ocurrido ya. umuzuko kandi haba la cena de la harabaye boda del Cordero. n'amazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama O sea que no ni ukuvuga ko ocurrió en tiempo pasado, en tiempo pasado, bitabaye mu bihe sino que byaheze todo eso está ahubwo ivyo byose ya predestinado byarategekanijwe para ser cumplido ko bizoshitswa en este tiempo muri kino final. gihe ca nyuma Vamos a leerlo aquí, esta parte. reka dusome ngaha kano gace kari hano Una ocasión que ocurrió igihe algo muy kimwe hermoso. higeze kuba ikintu Miren, ciza cane en la gihimbaye página murabe ku rupapuro rw'amajana ane 436 mirongo itatu na del gatandatu libro de los sellos mu dice, gitabo "Me c'impatanijwe haravuga ngo recuerdo ndibuka de aquella ocasión cuando ca estaba gihe tocando ubwo ese himno, hariko y un haravuzwa ya jovencito fue ndirimbo traído a la umusore umwe plataforma azanwa ku para que gicaniro yo orara kugira por ngo él, ndamusengere porque tenía las piernas kuko todas yari torcidas. afise amaguru La joven, anyunyutse aquella umwigeme
uwo ndibaza yuko yari umumenonite yariko aravuza ya ndirimbo yitwa ngo umucunguzi canke umukiza akomeye cyane. hariho umuntu yamye ambaza yuko umudamu yoshobora kuvuza piano, kandi namwemereye ndamubwira ntego, kuko ivyo yari yarabimbwiye mwe data William, ndetse twari twaranabibonye mu butumwa bwa mwe data Branham, ndetse no mu bikorane bitandukanye yagira. naho nyene hariho umugore yavuza piano, no kuvuga yuko ivyo barashobora kubikora mu bibanza bitandukanye aho bafise piano gusa, kuko twaravuze ejo bundi twaravuze ku bintu byose byariko biraba canke igice c'ivyari biriko biraba mu gushitswa kw'ivyabonywe na Revera Branham hamwe n'ivyo mwedata William yanditse bimwe bimwe. kandi buri koraniro ryagize ibicurarangisho bitandukanye, nk'uko bamwe bahisemwo piano gusa, ariko bo barazi neza yuko buri mukozi w'Imana ku giti ciwe, umukozi w'Imana wese ni ku giti ciwe, no kuvuga ngo ngaha nta n'umwe ariko arahatirwa gukora ibi n'ibi, kugira ngo ntibaze bavuge ngo Benji Revera Jose Benjamin Perez ngo yavuze yuko bitegerezwa kumera nk'uko, ati ni itegeko ntabanduka, ati ni itegeko bakora ivyo. wewe urondeye iyo audio aho twazanye izo nyigisho, kandi uwazicakiye, uwazumvirije akazumva neza, azokurikira uwo murongo w'ivyavuzwe ngaho. utabyumvise nawe umuntu aramureka akabandanya akora nk'uko abishaka. ntabwo ari ikintu narungitse ngo gikorwe nk'itegeko, nta n'umwe ategekwa ngaha, kuko nico gituma utunda dushize mu tuzitizo nkavuga yuko buri koraniro ryose ryigenga, ntabwo turi dini. ariko mwibuke ko Imana irafise buri gihe irafise uburongozi bumwe rudende, kandi umwe wese arabona ubwo burongozi, kandi akabona uburyo hamwe n'ingene Imana ihimbagwa kuri uno munsi, uyu munsi turiko turabako. kandi twoshobora ngaho kuvuga ivyanditswe byinshi, ariko reka tubigarukirize ngaha muri iki kigo. ariko nashaka kubivuga ndavyeruye yuko buri muntu wese, umupasiteri mu ikoraniro ryiwe, abikore nk'uko yabihawe n'Imana, nk'uko yahawe n'Imana ku guhishurirwa ku bijanye n'ibiriko biravugwa kandi ivyigishwa, nuko bityo aba ariko abikora mu ikoraniro ryiwe. twebwe muri kino gihe ca nyuma twipfuza kumuhimbara muri byose, si mu kintu kimwe gusa, ahubwo muri byose. kandi vyavuzwe hariya, ndetse n'ibiriko biravugwa n'ibizovugwa, nivyo biriko biratangwa, bitangirwa ahera ha cane. ivyo navyo ni ibintu bitari vyaranditswe. haravuga ngo ndibuka ca gihe, igihe hariko haravuzwa ya ndirimbo, umusore umwe azanunga ku gicaniro kugira ngo ndamusengere, kuko yari afise amaguru anyunyutse. umwigeme uwo ndibaza yuko yari umumenonite, yariko aravuza ya ndirimbo yitwa ngo umukiza akomeye cyane aregereje. we yari afise umushatsi muremure, umushatsi yawusokoje ugera ku bitugu. mpwemu yera yakoze kuri uwo mwana, gusa
ku bw'ayo maboko yiwe atari ameze neza yarasimbye ava mu maboko yanje atangura kwiruka azunguruka ngaho ku gicaniro. nyina wiwe arahaguruka aratangara. nuko mpwemu w'Imana yaciye agwa kuri uwo mwigeme w'umumenonite yari kuvuza piyano. umuryango wiwe wari wicaye ngaha muri iki gikorane mu gikorane bambaye impuzu z'amadini, kandi igihe mpwemu yaza kuri we yarasimbye ava kuri piyano adugije amaboko hejuru n'umushatsi wiwe mwiza. nuko acatangura kuririmbira muri mpwemu wamengo ni umumarayika. kandi igihe yava kuri iyo piyano yabandanije kwivuza yonyene, ivuza ya ndirimbo nyene ati umukiza akomeye cyane, umucunguzi umukiza, umuganga akomeye cyane aregereje. murabe ingene Imana yari ngaho muri mpwemu yera hagati muri ico gikorane, n'ingene Imana vyayihimbaye. ibintu byose byariko birakorerwa ngaho, kandi byari ibintu bihimbaye biteye igomwe imbere yo kugaragara kw'Imana, kugeza ubwo mpwemu yera ubwiwe yagiye kuvuza piyano, ikintu kumbure tutigeze tubona muri kahise k'ivyanditswe muri Bibiliya. ariko ubu turabona ingene Imana yatweretse ngaho ibi bintu bihimbaye biteye igomwe byabaye muri ico gikorane. ni nk'ibintu mengo ntibyagaragara muri Bibiliya, no kuvuga ngo tubona ko mengo ntivyari birimwo, nuko twobivuga nka wa mwana w'umunani wa Isayi. murabe ingene kandi ikintu kigaragara kiboneka nkuko kiri, no kuvuga ngo ikintu kigaragara, ikintu kiboneka ntabwo cagaragara ngo kiboneke mu vyanditswe. Imana yari yarakibitse ikibiki iki gihe. murabe ingene Imana yabitse ibyo ibibikira kino gihe, ingene yo vyayihimbaye kwerekana mu gihe ca Mwendata Branham ivyo kw'iherezo ry'ibihe bizoba biriko birakoreshwa kugira ngo mpwemu yera mu gihe azoba ariko yigaragariza mw'ishengero bizoba biriko birakoreshwa. ubuzima bwose bwa Mwendata Branham bwose, ndetse n'ubuzima bwabo mu bihe by'ishengero no mu ntumwa zabanjije, ariko uwo yigaragarijemo cyane ni mu buzima bwa Revera William Branham, ndetse no mu bikorano bwabyo ibyo yagira byose hagati mu bikorane byiwe, bikorane yagira byose byashushanya kino gihe cya nyuma. kandi ni nk'ikintu mengo nticari kiri muri Bibiliya, ariko murabe ingene Imana ngaho yagikoresheje, ingene yo vyayihimbaye. ivyo vyariko iyo ndirimbo yari kiravuzwa ngaho, kandi ukugaragara kwayo kwariko kurabandanya ngaho, ariko kuvuza piano. abantu yakuvuga ngo hariho amajana n'amajana y'abantu bari ngaho, bose bariko bararaba ico gitangaza piano iri kwirivuza. nuko niho abantu baciye bakira, bava mu bukinga bwabo bahora bagenderamo n'ibindi, baca basubira mu rugo rwabo bagenda bakize. uwo Yesu Kristo nyene ari ngaha mu gitondo nk'uko yari ari hariya muri ico gihe. byizere gusa, vuza iyo ndirimbo ndabinginze. twese dusenge. murabe ingene yo vyayihimbaye ivyo muri ako kanya. rero nambi ivyo vyabaye ibintu vyabaye ico gihe, aho vyariko biragaragara mu mugabane. uko kugaragara kuguke kwa gatatu
nuko esos milagros, hakaba ivyo bitangaza cuanto más kangahe cane será kangahe cuando en medio de la cane iglesia aho bizobera hagati estarán todos los mw'ishengero elementos, aho hazoba hari ibintu byose estará todo bikwiye el cuadro completo hakazoba hari ibintu byose nkenerwa byose en el bikwiye cumplimiento de byuzuye esa tercera mu etapa, gushitswa k'urwego rwa ya en su gatatu manifestación, mu kugaragara kwako mu mwuzuro en esa actividad que vio el hermano Branham, mwaca gikorane Branham donde yabona vio la columna aho de yabonye fuego inkingi y'umuriro obrar allí iriko irakorera maravillas y ngaho milagros. ibitangaza no twumiza Vean todo Murabona? lo que estará ocurriendo allí. ibintu byose bizoba biriko birabera Si eso ngaho ocurrió allí, ¿cuánto más? nambi ivyo vyarabaye hariya kangahe cane Cuando ocurra igihe bizoba esa manifestación igihe gloriosa hazoba kuno en kugaragara toda k'ubwiza su plenitud. mu mwuzuro wose Algo grande. ikintu gikomeye Se está cane preparando. kiriko El kirategurwa cuadro se está armando ibintu y todo birashushe está kandi colocándose en el byose escenario. biriko biraja mu Para kibanza obtener cabyo kugira ngo Cada uno de nosotros. umwe wese muri twebwe Nuestra aronke adopción. ukuragwa mu mwuzuro Estamos en la etapa. turi mu Los ntambuko preparativos umwiteguro pronto adoptados. turi mu ntambuko y'umwiteguro kugira ngo Para vuba ser turagwe mu adoptados. mwuzuro kugira ngo Para ser vuba lanzados turagwe mu a mwuzuro duhindurwe La eternidad. dushiburirwe tujanwe mu bihe bidashira kuri jewe bwari ihigwe hamwe n'umugisha gushobora kubarungikira iri jambo ry'intasho Bajo este tema, muri kino cigwa es el día más grande, ubu ni wo munsi ukomeye cyane uyu el munsi octavo umunsi w'umunani en este día kuri uyu munsi de acción de gracias. umunsi w'igikorwa c'amashimwe Que tengan todos buen provecho mwese mugira akayabagu de este alimento espiritual. kuri izi mfungurwa zo mu buryo Buen bw'impwemu provecho. n'akayabagu Los que ya han desayunado o almorzado, abamaze abagiye y los que cenarán gufungura también ibyo mu gatondo del n'ibya saa sita alimento n'ibyo ku mugoroba físico. imfungurwa que Dios les bendiga zisanzwe zigaragara imana ibahezagire y les guarde kandi ibarinde a todos. mwese